leta niyazana miliyari digihumbi dukeneye wubaka isoko abantu bazoza guhiganwa sivyo je rero Amafranga leta yazanya ati ngaya genda uhiganwa no jengiye muri cadre bita PPP hari amakuru kumbure ashobora kuba atariyo cyangwa ariyo ariko usanga nayo mwibanga ko muri no mugambi harimo ukuboko gukomeye kwa nyine cubahiro mukuru w'igihugu yo nimureke vraiment nimureke gurogota ku nukuri kw'Imana iri mwijuru nta ubwo nubeshi bwa ikintu gihari turiko turakora right now nicyo kudegaja cleaning hajya hantu kwasukura haje abamwe rero ama etide geotechnique yoyo muri yindwi turayatangura that's how fast gusuzuma ubukomezi bw'isi bijya bibazo by'ama parking bizovaho canke bizoguma hajya muzo biryohora ukundi bitegerezwa kuvaho kuko ikibazo twese twokwibaza iterambere risigura iki sugutera imbere none izo bisi nizaguma hajya tukaguma tuzifashe kujya mbwira iterambere na rimwe tuzaba turiko turajamo impossible ico gihe nico uhoraho yambwiye ati vuga bya bindi uravugishwa ndavugishwa oui it's a revelation of God for sure tuzokwegezayo parking ntizobiri hajya nyene usanga umenga na kajagari no bizoba biri ibintu biri organized ku buryo twebwe jewe kubyiyumvira bya Fablice ndategekanya ko ashobora kuba ama terminal abiri y'amabisi wanashaka indoto z'ibisazi hakabaho terminale yo musi na terminale yo hejuru we washizemwo 1,300 mu mezi 3 uzoshobora kuronka 7,000 vy'inyungu kandi tutarajya gukora n'icyatumye uzana ayo mafaranga uravyumva fatu washizemwo 1,000,000 azoronka 7,000,000 turaza kuraba imigambi y'igisanurwa ibikogwa aho byatangurira naho bigeze uno munsi kumuri no muri kazoza kavuba cyane aho umugambi wo gusanura iyo yahoze ari soko nkuru ya Bujumbura aho uzodushikana kumbure kwitambere inyubako rero y'agaciro gakomeye yuguruwe Icese mwaka wa 1994 yugururwa n'uwahoze ari umukuru w'igihugu nyakwigendera Cyprien Ntajyamira imyaka rero 19 ikora hari rero ababaye abadandaza muri iryo soko babaye abaguza tunga bakomeye imyaka 19 yose ariko kandi kwigenekezo rya 27 z'ukwezi kwa 0 umwaka wa 2013 igihugu kirahombera biturutse kwisanganya ryafashe iyo soko aho umuriro wadutse kuri iyo tariki byinshi mu bidandazwa byinshi benshi mu badandaza barahahombera bamwe baragwaye mu mitwe abandi baritaba Imana bamwe uno munsi bari mu kangaratete kuko bwari ubuzima canke yari ico kigega cyari kigaburira imiryango igaburira n'igihugu ariko kandi n'akarere igihugu cyarahahombeye ayarenga ibice 50 by'amafaranga igihugu cyakoresha bita PIB yaratakaye irenga ibice 50 ubutunzi bw'igihugu ubutunzi bw'ikigiga bwaragiye urayumba imyaka rero 11 yariheze atakira kogwa ico kigega cy'igihugu n'akarere gisubire gukora ukuri kwamye kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bubashe bwisununure ishira hamwe ubaka nation group riherutse gutanguza ibikogwa byo gusanura iyo soko nkuru ya Bujumbura mbega izoba ari soko izoba ari uko twari tuyizi muri iyo myaka 11 iheze uno munsi ibikogwa bigize he uwazanye icyo cyumviro ari we ariko akora ibyo bikogwa byo gusubira gusanura yahoze ari soko ya Bujumbura turi kumwe hano muri studio nawe subundi ni Fablice Manirakiza bashobora kumwita umwubatsi turaguhaye ikaze muri studio za IREBE FM ndabashimiye gose ndanezerewe no kuba ngaha muri IREBE FM turashimye kubakira turaryohewe kubona turi kumwe namwe mwifuza ku gihugu gitera imbere mwifuza ko n'ubutunzi bwisununura neza cyane tutangure tumenya Fablice ninde kumira kubakumvisa ubwa mbere tubaze kumaze guca henshi mu biganiro byinshi n'umugambi usigura umunsi wo kugurura barabonye uvuga cyane cyane mu mugambi ko tumenye Fablice kubamwumvisa ubwa mbere ninde Manirakiza ninde urakoze je nitwa Fablice Manirakiza ndi umwana w'umurundi navukiye ngaha nka twese hanyuma mvuka muri cya gihe igihugu cyariko kiraca mu bibazo
hanyuma 1993 turahunga duhungira mu Rwanda n'abavyeyi banje n'abaho tuvukana mu Rwanda tubayo igihe gitoyi mugabo kuva mu Rwanda tugaruka twaje duhunze kandi kuko mwese muraza amagume canke amakuba yabaye mu Rwanda mu 1994 tugarutse Burundi rero mushikanje mukuru wanashaka wewe ntibyakunze ko azanana na twebwe yaciye ahungira muri Tanzania iyo n'izindi mpunzi nyinshi zaciye zija hanyuma tugarutse mu Burundi ubuzima buragora mugabo Irimana abavyeyi banje baba bahizi novuga ati baradusubiza ku murongo mu cyongereza nkunze kuvuga ati I've seen my parents coming from being zero to being my heroes kuko watanguriye hasi atakintu ufise mu nyuma n'umunsi bakuri ko biraza rero ico gihe fortunately abavyeyi banje ndababura afite imyaka 8 hanyuma mbipfuvyi rero nje kubera nsanzwe ndi n'umuhererezi mu muryango ubuzima buca buragorana gose urumva ntawuro ndiri ntawe uririra nza kuririra ikindi nacyo nabashikanje bari bo batangwa imiryango yabo urumva byari byoroshe ko bagira focus ku miryango yabo paraporo ya jewe ocha niyo truva nabayakamayibobo nabayakamayibobo ka nisaidie baba bagariko ayivuga koko ubuze mu mayibobo gusegereza warabuciyemo neza cyane jewe byararenze no ngamba muri wa mwana nk'ibitoro kujya wambara umupira ibiya uramutwe tubona bana bakoresha ibitoro byo byari birenze kuko warasnifinga bikagutwara ubwenge so it was crazy time of my life ariko ndabayeho ngaho wamushikanje rero mukuru nakubwira bitakunze ko garukana natwe mu Burundi yarumvise ko nabaye imfuvyi ndi aga street boy hanyuma a requesting my other siblings ko bondungika muri Tanzania ko dushobora kuronka ubuhungiro cyamva rero mu Burundi novuga ati mpunze kandi mpunze wise kuri impunzi kubyo yagiteza kugushiramo iyo program yagushiramo kugira ngo uve mu gihugu neza cyane so I had to break into Tanzania refugee camp ngeze mu nkambi z'impunzi nibaza ngo ni muri transit awafite imyaka ingahe ico gihe nari ifite imyaka 11 cyane iyo truva ngiye nari ifite imyaka 10 kuko namaze y'umwaka urenga kuko nagiye muri Australia ifite imyaka 11 cyane iyo truva rero ndi mu buhungiro now nimba ari uyo mushiki wawe yaguhamagaye ico gihe wese yarari ntiyari muri Tanzania ico gihe niyo yarari mwari kumwe wewe yari impunzi ari yari murabana ico gihe rungika Fablice dushobora kuzoronka ubuhungiro kuba mu nkambi z'impunzi rero ndakubwije ukuri my friend nimba ari ikintu abarundi twosengera nuko dasubira kubona amagume y'abantu bitwa impunzi bakaje mu kuko ubuzima bw'impunzi nukuba mu kuzimu nahantu ubyuka ta vision ufise nahantu ndibuka oni ya UN food program batuzanira injya bakavuga bakibaza ngo zizotuma za kabiri ariko nta nindwi zakumaza bacefata indi ngo kaja gupagasa gukorera abo bitaba what's called I forgot mugana ba Tanzania bari aba Tanzania baba hajya ingara impande y'ingara babitaba no anyway ndabibagenda za kwa Tanzania bari bifise bakabakorera byo ngo nico mufunguro yego kupagasa babita abanyambo rero ico gihe tubaye icyo biragorana urumva jewe nahora ndakamayibobo muga nkabona amatara nkabona imiduga none iyo turugenda ahantu nta matara ariyo ingara nta midu mu ntara ino ya nyuma ya Tanzania rero turabaho mugabo Imana ikora ivyayo twiyo turuva yatwuguriye amarembo rero canja muri Australia ifise imyaka 11 muri Australia cyambaye kuva icyo gihe kugeza n'ubu novuga ati je ndi umurundi akunda uburundi w'umurundi muganda afise nayo mahigwe yo kugira ubwene gihugu bwo muri Australia no turi kumwe hano n'umurundi w'umunya Australia kandi yes ni ikintu gikomeye cyane ubwo rugendo rwawe rwatumye uno munsi Fabrice avamo umuntu akomeye cyane
cyane abarundi benshi turabye imigambi maze gukora bamaze kugira icizere hariho n'abari kuvuga ati icizere ahubwo congerekanye kubona ugiye gusubiza icizere kubadandaza kubaburi ibyabo mu isoko nkuru ya Bujumbura kuno mugambi wawe wiyumvire gute ko imyaka 11 igihugu kigerageza abandi novuga bashobora kuba bafise imitahe iruta iwawe baragerageje ariko bibatakwa amazi ariko turabonye ubaka nation group irahagurutse irakoze uno mugambi itanguye kubomora aho zari soko ya Bujumbura abantu bati turabona ko bigira bije mu ngiro byaje gute ivyo bintu urakoze jewe ndeclare mvuge ko ibi nibikorwa by'uhoraho nibikorwa vy'Imana je Fablice namahigwe nagize yo gutumwa n'uhoraho rero biranagoye kuko mpuriramwe n'ibigeragezo byinshi mugabo iyo uri ku rugamba rw'Imana uramenya ati impembo yanje siyo ngaha mwisi niyo mwijuru nico gituma jewe n'uwo ari wese nabwira ati mugenzi je hari urugamba ndiko now ivyo maze gukora kubaka amazu ibikingira mwarabibonye ibintu bitandukanye rero ukuntu vyaje ibi bintu ni ikiyumviro narimaranye igihe kirekire bien sûr cyo kubona ari rya soko ryo kubakwa ntiyagira umuntu yovuga ngo icyo shatse kuvuga ni cyuko ntiyari muri question y'ukumva ati ni ngombwa jewe ngo kugira ndavyubake no yari muri question y'uko uwo ari we wese yarafise iyo muhamagaro kuko nkibivuga abantu bose abajene bavuze ati Imana irakoze cyane ko turose ubivuga rero uko vyaje nahize amahigwe bantumiye muri Semaine de la Diaspora ndagenda nko ari we wese abarundi wese hanyuma rero ico gihe nico uhoraho yambwiye ati vuga bya bindi uravugishwa ndavugishwa it's a revelation of God for sure rero cyandonka ijambo imbere y'umukuru w'igihugu wacu cyanamubwira ati rero ngerageza leta ningerageza ati rijya soko rya Bujumbura jewe nzorondera amafaranga yo kuryubaka nzorondera ubuhinga bwo kuryubaka nta na kimwe tuzosaba leta rero kuko je nari isanzwe mbona canke nibaza ko ikibuza ari amafaranga urumva byari byoroshe kumva rero ngira Imana ubushikiranganje bubijejwe infrastructure buca buvyumva ari ngoga kubera mu nyinshi umukuru w'igihugu yatanze ico gisabo je yarakinyemereye yavuze ati go ahead kuvuga ko wewe wisanze uri wenyene nta byo gupiganirwa isoko nta byo guhiganwa byabaye n'andi mahashira hamwe ashobora kubaka kuri IREBE FM abantu bantahura ikintu kimwe leta niyazana miliyari digihumbati dukeneye wubaka isoko abantu bazoza guhiganwa sivyo je rero samafranga leta yazanya ati ngaya genda uhiganwa no je ngiye mu cadre bita PPP partnership private and public partnership rero iyo PPP ikaciba mu ruhande bita BOT build on transfer which means jewe nabo turi kumwe babarundi twese ndiko ndabwira mushiremo imitahe tuca tugenda tukavuga guhamagaro uri kurabwira abantu kugira ngo baze mufashanye kino gikorwa bashira imitahe bisigura kati rero muri PPP muri iyo BOT bisigura kati jewe ndazanye umutahe ndakoze cya gikorwa ndisubije umutahe ndarondeyemo inyungu ndasubije nivyo birahetse that's the way it is rone yagira abantu bavuga ngo gihiganirwa nibagende bazana ayo mahera abasha bace bavuga ati nimba ari miliyari majana 2 ngizi ngaha nimuze muhigana rero abantu ntibaze barashaka gufata kuvunja inkuru nziza ngo bayigire negative hariho imigambi yo guhiganirwa leta irashiramo uburyo igahamagara abantu bagapiganira isoko ariko kandi hariho n'abantu bashobora kwituma ku buryo bw'iwabo bakikorera leta idashizemo amafaranga ico nico abantu bakwiye gutahura kandi ikindi bomenya ibi bihugu byose byateye imbere ni inzira byaciye urabona ijya amahoro stade yo mu Rwanda that's BOT yes urumva nabaje barazana umutahe ubu rero bazokuramo inyungu yabo bace umenga ahubwo basigira leta kintu cabo yes
nuko isoko nkuru ya Bujumbura twabivuze mu ntangamarara ko yari imaze imyaka 11 ita yarahiye yaratokombeye abantu barahomba na leta irahomba uno munsi imyaka 11 abantu bitege kijya kibanza ko kizuba kimeze gute dukeneye turabonye ishusho mbonera turabona ibintu gikomeye ariko twibone mu buryo bumeze gute ubutubwire mu majambo kujya nyene yari imeze canke abantu bazoba bayikoramo mu buryo bumeze gute. Well, hariho imbono y'umukuru w'igihugu akunda kuvuga ya 2040 2060 mugiyumviriye ko ucutangura kubona izi za Dubai ucutangura kubona izi za Singapore ucutangura kubona igihugu kigeze kure rero niyo nta nibindi urubona iyo mbono yo kuvuga ati ni Burundi bushashe kuko uravye bijya bicapo uko bipanze uko twabikoze uko twavyiyumviriye n'abandi urabibona ko ari ibintu bishemeye which means rero ikiba gisigaye nukuntu tubishira mu ngiro ni gicapo ubona ko gishobora no guhamagara ingenzi neza cyane mu jana tourisme akabaduka bati tuze gutamarira iyo nyubako naho abadandaza ariko kandi n'abadandaza bazo bati twebwe tugira tuhadandarize cyane kumenya rero abadandaza ku buryo nkaba bandi bahora muri iyo soko mu 2013 canke ni ubundi bwo abadandaza ko hari abantu bato barikoreramwo anovuga ko hari nk'imice nk'itandatu hari abadandaza barafise novuga ibidandazwa vyabo bwite batahakorera hari abafise ibibanza bapangishije hari abandi bakorera abandi hari abandi baza bazanye imizigo bagadesharja bagasharja hari abandi bakorera nk'abasuma nabo barunguka ba pickpocket money barunguka hariho ku ruhande ozalantour uvuye mu isoko hanze isoko arose ayandi mashop nabo nyene baboneraho abadandaza amashashe abagushita umwanya abavandereza nabo nyene bakago abo bantu bose bazoronka ikibanza byose uko tubura ko ari ikintu cy'ikijambere umengo ni Dubai nyene abo bantu bose azoronka mu ikibanza havuyemo abaki abasuma icyo umuntu wese azokwiyumvira baje kuba umusuma kuko jewe muri vision yanjye ndashaka ko tugira ikintu kiri smart cyane digital rero bisigurika ati uwo muntu wese azoba afise iyo ngeso yo kumva ko aje novuga ati guteza agaciro abandi nakazikiwe kuba ko wewe none digital izo mufata uzomenya wakoze ikibi naho abantu nk'abo mu bintu biteye imbere batabona nabo baca bagerageza kurondera ubuhinga buteye imbere nuko uno munsi turabona ko ibikorwa byatanguye abantu bakeneye kumenya bafise novuga ibigumba byo kumenya twatanguye ubakanasheni yatanguye bizohera ryari urakoze now ikintu gihari turiko turakora right now nicyo kudegaja gucleaning hajya hantu kwasukura hacha bamwe rero ama etide geotechnique yoyo muri yindwi turayatangura that's how fast suzuma ubukomezi bw'isi aho nyubako izohagarara kwisi imeze exactly rero tumaze gukora ivyo niho tuzoca dudetermina ivyo bita ama note doc akire ama dimensionnement hanyuma tuce duharura rero the final cost amafranga bizotwara yes nayo ubundi ku ciyumviro ca Fablice ibintu muvyemeze amafranga ntimuramenya amafranga ntituramenya the final cost ni nkuko ni n'umwanya tuzobyubaka ntiturawumenya mutaramera kumenya isi muzobyubakako exactly mugaje ndabona neza ko bitazorenza imyaka 5 niyo muyifuza kuvuga ko uno munsi mu 2024 kuvuga ko mu 2029 isoko nkuru ya Bujumbura izoba yuzuye nkuko dushobora kubikora no mu myaka 2 cyangwa 3 bivanye n'ivyigwa muzogura ahantu muzobubaka kumbure izo kwitwa gute turabona amazina menshi nkaya city sinzi plaza vote jewe niko mbariza abanyagihugu jewe nije nayise Buja City Plaza Buja City Plaza kubera iki jo zina now definition ya plaza ni kibanza kinini yakiba kirimo ama shopping malls canka ama recreation center atandukanye yuravye rero ijya conception na hantu haniniya hazoba harimo ubwigenge bw'ibibanza bitandukanye kandi hazoba harimo n'amaliye agize mperuka kuvuga ahubwo ko nzohuwa kana arena yo gukiniramo basketball indani ego mu isoko hari badandariza birashoboka birakunda gose rero yuri kuraraba izo aspect zose
urumva ko zitegerezwa kuba mu kibanza kinini. Now Bujumbura canke iyo slang ya Buja urumva niyo iwacu exactly. So this is the pride. Ubuze slang nje nibuga ko wabaye n'umuraperi ibintu bya hip hop byitahura cyane. Urumva rero bikeneye iyo touch basket na hip hop birajana cyane. Iza no gufitinga muri iyi region yacu ya East Africa. Pana bya bindi biririmite mu Burundi gusa no ku buryo niyo aho bari muri America, this can be displayed anyway and be explained. Bikivuga vyo nyene apana ngo isoko giwacu canke ngo bikini tubakoresha ururimi mpuzamahanga. Something that tushobora gukompita n'ibi bindi nkako uzawumva ko Kigali Convention Center ibintu nk'ivyo. Umuntu ariko arumviriza ukumubivuga n'ukuntu mubiha uburemere abantu bamwe baratamye kwimvira ngo hari ama parking ari ku za Musaga za Cibitoke Ngagara ino ngo zizokuvaho amabisi babure kumbura aho bazoja kurumva ko ari ikintu gikomeye koko bijya bibazo by'ama parking bizovaho canke bizoguma hajya muzo biryohora ukundi bitegerezwa kuvaho kuko ikibazo twese two kwibaza iterambere risigura iki so gutera imbere none izo bisi nizaguma hajya tukaguma tuzifashe kujya ngira iterambere na rimwe tuzaba turiko turajamo kijya kibazo kizokwaguka hajya ari bus azoba manage bizotegurwa neza wanashaka niyo ariko zizoguma zizosubira kubakorera nizogenda mu yindi parking. Oya hariho tuzokwegezayo parking ntizobiri hajyanye nusanga umenga na kajagari no bizoba biri ibintu biri organized ku buryo twebwe jewe ku byiyumviro bya Fablice ndategekanya ko ashobora kuba ama terminal abiri y'amabisi wanashaka indoto z'ibisazi hakabaho terminal yo musi na terminal yo hejuru. Now amabisi aza gutora abantu pana biya bizica zigaparika hajya zose haza haraza bisi tora abantu ikigenda kuburyo habaho organization hajya badango IREBE iraje iratoye irabandanije nta guhagarara iminota 50 baka abantu buzure batuzuye buzura na iminota 2-3 aho barindiriye baba batonze ku murongo. Oui nuko ikibanza kirahari ahantu haragutse murabona ko bishoboka. Uno munsi turumva umuhamagaro w'abantu bavuga bati abashaka guterera murafise amapart cyangwa imigabane mushobora kugura abantu bariko bibaza Fablice na Ubaka Nation nibo bagira babyikorere bafise uburyo ariko turumva abandi bantu kubera iki kwiyumvira ko abandi bantu bushiramwo nabo nyene bakunguka nabo bukunguka. Urakoze abo bantu bavuga ngo Fablice afise uburyo bwo kubaka rijya soka abo bantu baba bihenze umva noronka ivyo bihera ndabikuye hagire n'ubuzontera ngo ikino. Now twe turose twizewe hariho n'amasezerano ya mbere leta yaduhaye ivuga ati tubahaye period time y'amezi 6 yo kuprovinga kutwemeza ko mubishoboye kandi mufisa amafranga mutwereka amafranga zovyubaka. Rero mva byari byo kubishobora ko babiduhaye kubera babonye tubishoboye. Hanyuma kukijanye na financement rero byari byoroje ko nca nigira nkarondera banki yari yo yose CRDB KCB canka aba investisseur nkababwira ati miliyari dijana canka 500 n'umugambi wunguka n'umwana wari wo wose arabizi uravyumva ariko jewe ku rukundo nkunda barundi kuvyimana yantumye ku barundi I said no camvuga ati reka ngire ikigega rusangi abarundi bose duhereye nkeka kwa wa mtaxi vero duhereye kwa wa muboyi wiwanje muhira duhereye kuri wa mumama ariko ararima mu cankuzo duhereye kuri wa mwana ariko ararima hari y'inyange hamwe mvuka twugurura amarembo ahashobora gushiramwo muri ico kigega kugira nawe aronke ahazoza arimbura mu kazoza. Rero tuca tugira ko umurundi umutaho mwari 103 hanyuma umurundi ari muri diaspora ari $103. Rero nigikogwa tumaze I think indwi zibiri n'igice nimba atari 3 dutanguye kandi vraiment ni ibintu bariko barirukira cyane kuko ejo nararavye kuri konti imwe gusa ya Bankobu turamaze kuronka miliyari 150
y'amafaranga y'amarundi n'ibihumbi hafi byaba bijana by'amadolari urumva ko ivyo byose ni ibintu biri promised ico rero tumaze kubigira uko urumva nico gituma leta yacibona ati bya bintu birakunda paraporo rero yo kuvuga ngo banzu bitwereke canka ati ntituremera ngira mwarabonye ko n'ukwezi kutarahera baciye bemera ati bya bintu wa muntu arabishoboye rero nico gituma ubona twatanguye ibikorwa kuko umurundi wese arahamagarirwa canke afise yumva ko ashaka inyungu arashobora kuza akagura imigabane iyo migabane ayigura mu gutanga ayo mafaranga 103 by'amarundi canke 103 by'amadolari yes idolari 103 by'amadolari uri umuntu akeneye kubyumva neza abitahure bimubwire mu bitahuza uti utanze mu mafaranga ugura umugabane imigabane yawe izokunguka muri ubu buryo ayashira hehe amabanki niko nakorana nayahe urakoze now ikintu novuga abantu ntibibaze ngo ibi ni ibintu byo gufasha ni ibintu byunguka ni ibintu by'inyungu jewe sinje kubabwira ngo nimuzane ngo imitahe ngo duterere ngo twubake ibini no kwagusa ni nuko mba claire nkavuga ati hazushaka abonamwo novuga ati twasiguriye now ibi bintu harimo inyungu nyinshi cyane ku buryo nanje ntera ubwoba ibi nivyo abazungu bahishije abirabure ibi nivyo abazungu bahishije abarundi nico gituma uza wumva ngo kugira ngo dufate nka televiziyo ukaza wumva ngo televiziyo y'u Burundi ngo abashinwa baje ngo bayihaye do bro burya n'uburozi sivyo mu gihe twe tugiye hamwe tukegeranya amafaranga no muri Amerika tuzoja kukorayo tuzoja ku investisayo rero fata rero icyo kigega nkuko twovuga banke wanashaka ubu rero turiko turiyubaka iyo fata icyo kigega twashizemwo imitahe imiliyoni imwe mu marundi no mu madolari umurundi wese aje akagura umutahe w'ibihumbi 103 abarundi miliyoni tuba dukwijije imiliyaridi 103 baciye baza dufata aba diaspora n'abari ngaha bakagura mu madolari imitahi miliyoni imwe turadukwijije miliyoni 103 ari abantu jana gusa ari abantu abantu miliyoni bagiye baragura umutahi umwe abo n'aba diaspora n'abarundi cyufata miliyaridi 100 uteranye ko miliyoni 100 z'amadolari umbwire kwaho no muri Amerika tutinjira muri White House calculatrice kibanuka urabyumva kuko iki ni cyumviro je nagize kuva kera mugabirangora aho no gihera kuko abarundi baragoye yo nababwira ati twegeranye amafaranga baca hatangura ngo iyo migambi tuzokora irihe rero Imana niyo yonyene yampaye ati ngo umugambi rero wa ndaguhaye wo kugira caci umviro canja pana cha Fablice kuko nici Imana kuko yabicanje nari kubabwira ati nta murundi nkeneye reka nigire kuzana ibyo bihera muri Australia ndavyiyubakira cyangwa nkora nabo je nshaka nihitiyemo dokora nabo wifuza abo namo bikorana mumvikana rero mukuba umunyamitahe wewe aho uri hose mu Burundi muri Amerika igihugu cyose urimo kugisa intara yose canke uruhande rwose urimo mu Burundi ushobora kuguramwo imitahe kandi ukugura myinshi niko wunguka uri ngaha mu Burundi ushobora kuja kuri CRDB ahiri hose muri gihugu genda kuri Bankobo ahiri hose mu Burundi genda kuri Umuco Microfinance ahiri hose mu Burundi ugenda uvuga ati nje kugura imitahe mu kigega kizofinance isoko nkuru ya Bujumbura ubwo nyene ucuriha amafaranga yawe hanyuma ijya border ubutangwe urugendo rwo kuba umu actionnaire hanyuma rero ushobora turafite contact cyangwa ukaza ku biro ngaho Bujumbura cyangwa ugasaba nyene kuri aho hantu ba wituye kugira baguhe acte d'engagement rero n'urupapuro rukugira umunyamitahe rero actionnaire umu actionnaire ngira mwarabibonye na Siyo niko yabaye aho rero nageza kubaze
tutarashaka kubabaze kuba actionnaire baze gushaka mitahe tubwire nk'umutahe umwe w'aya mafaranga muje kutubwira ku marundi amadolari awunguka mwangaye inyungu irimo ni nyinshi cyane now nagusiguriye ikintu bita BOT build on transfer rero rijya soko rya Bujumbura fata reka twihakaroro k'imyaka 50 niri imbere sivyo rero bisigurika ati ubaka nation group ifise uburenganzira bwo kuryubaka no gukuramwo ayo yashizemo n'inyungu yayo mu kiringo c'imyaka 50 sivyo na ubaka nation group ntivyigumije mbo umuvisionnaire ari hejuru ya ubaka acavuga ati reka twigirire cya kigega kugira aya mafaranga twokuramo tuzoyasangire n'abarundi bose kuko ni ivy'abarundi n'umugambi w'Imana n'uwo gusubiza ikizera abarundi bene wacu no kubarema gatima rero uko bimeze bica bisigurika ati wewe washize mu 103 mu myaka iri munsi y'umunani ivyo 103 byawe bizoba bigarutse cyufata imyaka 40 rero irenga uri kurajya inyungu harabahirwa rutayo iyo ni inyungu kandi nkuko bivuze ukugura imigabane myinshi niko zunguka niko wungika byinshi muganda bise n'iyindi rero nkuru nziza harimo inyungu irenze kuko pour moma abantu bariko barashira turiko turegeraniza amafaranga muri banki ya Banco Busia DB na umuco sivyo iyo banki rero yifate nkuko ari transit kuko inyuma yaho amafaranga acagenda he muri BRB comme umukastodien umunyezamu wayo mafaranga bisigurika ati muri ayo makona ari muri iyo transit bank ari block bisigurika ati amafaranga y'abanyamitahe yose yegaranirijwe hajya uno munsi juru ryokoroka amahera washizemo yawe ni kuwo yatora ari muri banki nkuru y'igihugu ntarashikayo aracari muri transit rero iyo transit arimwo canda yibaza ati none hicari miliyaridi 2 canke 10 cayo 50 ntuburayungukira ubu rero tuca tuvugana ko aho yicaye baba barayungukira ubu rero nari nategekanije ko muri izi banki naho nyine hariko araza inyungu no nari kubikora nibyo ngira musigurire transit kuvuga ko hagati ya berbe na banki atatu correct hariho aho amafaranga ari aho ari niho hariko harava inyungu y'abamaze kuja so nari kuya plaza nari kuvuga ati tangura ko ya plaza ejo mugaca sanga abantu bariko baraza biruka cyamvuga ati reka ndabongorera kindwi imwe basi abambere mugabo abambere bisigurika ati ico kiringo nzoca ndabikora ku munsi wa gatanu I think wa gatanu ku wa mbere abariko baradukurikirana bavyumve neza now kubera amafaranga yaciye agwira bameshi ya banke candayibwira ati twumvikane neza ati wase ndigira tuca dufatira ku bice 7 kujana bisigurika ati ibyo bice 7 kujana ku mezi 3 for 3 mois bisigurika ati we washizemwo 103 mu mezi 3 uzoshobora kuronka 7,000 vy'inyungu kandi tutarajya gukora n'icyatumye uzana ayo mafaranga uravyumva fatu washizemo 1,000,000 azoronka 7,000,000 uravyumva uno munsi abantu ba mbere bagira batangure tubwire mukanya abamaze kuba actionnaire abaze kugura imigabane bagira batangure kuvyaza umusaruro iyo nyungu ayo mafaranga bashizemo yego inyungu ni nyinshi kabisa ni nyinshi hari ibindi komeye cyane ariko ndumva ko najungira ndabikoze ariko bitore baba ni bambere bazoba bafite inyungu of course erega nico mvuga babegeje imbere kugera kwa gatanu kugira yazoba yashitse cenda ya plus ndabijemo yego abakoze cyane bisigurika tuzoza muri period ya ikurikira nawe urumva zoba arindiriye inyungu mugabo so kuvuga yuko bizoca bihagarariraho kuko hariho n'ukuntu turiko turabitegura ku buryo uwo ari we wese uko azaraza ashobora kuzaragenda araganya kuri iyo nyungu uno musi rero abamaze kugura iyo migabane abamaze kuzana imitahe yabo kugira ngo mukorane mu cyo cya ubaka cha Buja City Plaza ni bande wabatubwira ntabonzisha ni benshi cyane vraiment abonzimwo
wa mbere ndazi Siyoni ndazi wewe mwaribonaniye wewe ndazi nujya wundi nkurikiye muvugizi n'abakozi banje barimo yego abakozi banje urumva twafashe ya mbere nayo ubundi vraiment abandi ntabonzi harageze n'ahantu banke zimbwira ngo no mucyankuzo bariko barabaza ati none uyu muntu ateye mbuti yaje mu mabanke ninde uravyo ko abantu bakora byitabira benshi amaze no gutaha benshi cyane gose aba diaspora bobo ni benshi cyane gose vraiment hari amakuru kumbure ashobora kuba atariyo cyangwa ariyo ariko usanga nayo mwibanga baravuga ko aravugwa aya makuru nanje umunyamakuru sindayemeza ariko muri no mugambi harimo ukuboko gukomeye kwa nyine icubahiro kuri igihugu yo ni mureke vraiment ni mureke gurogota kuhoraho kumbure ni rukuru amakuru yo mwibanga ni mureke kwicumuza imbere y'uhoraho dushaka wowe nyine uri muri ibyo watanga amashyi mbere ubabwiza ukuri n'ukuri kw'Imana iri mu ijuru nta mbe no bivuga gute sinzi no bivuga gute ubwo n'ububeshi bwa RP menga yarigeze kubivuga ubwo n'ububeshi bashatse guca intege abantu cyane je nabarahiye izina ry'Imana sivyo yuko atawurimwo mugubu rero turabe harimo ashase gushira mutahe nk'umunyagihugu asanzwe ubwo tworyoherwa kurusha asanzwe nta kibuza reka tumwihiramwo imitahe nkuko bandi bo tumwihere karibu kuri IREBE FM ego turasabye n'icyo arakunda kumbiza kino higaniro cyane gose muhe karibu nk'umujournaliste reka tusabe ahubwo karibu ya mbere yarayitanze igihe yemera akumva umugambi igihe mwari ko muragira ijya nama y'abarundi baba mu bihugu by'hanze bashimye gutahuka bagakorera hano aravuga ati uyu mugambi uno mushinga nahe no mugabo Fablice turawemeye ahubwo mushikiranganje mwegere mukorane umwe yabivuze uko nyeye bucamo muraba buvugane murabishira mu ngiro ico ni cambere aho nukuvuga ko inguvu icavumereye nka se barundi kiba kibaye abakivuze ariko kandi no gushiramo mitahe rero agure imigabane kandi novuga ishimishije kugira ngo inyungu nyinshi z'umurenge ego cyagira ka interview kuri RFM kabisa umugenzi w'abajama n'umujama w'ugwaruka turazi ko akunda cyane imigambi iterambere kugwarwa kumure bashaka kutumvira ariko aratumviriza bashaka kugira ico baterereye mu mwanya wanyu wo kutwakura kuri 69 ubusa indwi gatanu ubusa indwi gatanu 69075 kugira ngo mubaze kumbure aho tutababarije aho mwumva ko mufise ikibazo Fablice Manirakiza ubaka Nation Group yise yabatije aho zari soko nkuru ya Bujumbura ayita Buja City Plaza nizere ko iryo zina ni njyamateka kabisa nizere ko byatwaye umwanya muremure kugira ngo mugiyumvi biba bikomeye cyane kugira ngo umuntu yagure igihugu kibonwe neza haba mu gihugu canke hanze y'igihugu gukoresha novuga indimi canke amazina ashobora gutuma no buri hanze avuga ati ni City ni Plaza hano hantu ni Buja turahakunda turashaka kuhamenya rero 73 ubusa indwi gatanu ubusa indwi gatanu nitwaronka umunywanyi turaza kumwakira muri studio za IREBE FM aganiriye n'umutumire wacu Fablice tusigaje iminota hafi 10 kugira ngo tuyakumbure ku bantu bataratahura umugambi ku bantu bataramenya neza na neza ivyari ivyo wo batahuza gute wo babwira iki kugira ngo bahurumbire ibintu kumbure n'indi migambi itari iyi mubona muri ko murubaka mwifuza ko abantu bitabira mufise muri kazoza niyi urakoze kuba tarabitahura cyane ubu icyo turiko turagira ni kigega c'abarundi bose bavyipfuza kizobugururira amarembo yo kugira bahembwe no kwitwa abarundi mukazoza urabona guhembwa kwitwa umurundi kuvuga ati Imana warakoze kungira umurundi that's the future jewe indoto yanje imeze nk'iya Colonel Muammar Gaddafi jewe indoto yanje imeze nk'iya Maktoum the king of Dubai yo kuvuga ati tugira tushike muri faze yo kuvuga ati Imana warakoze kutugira abarundi kandi ikindi gikomeye iki kigega tuzoba twashizemwe amafaranga yacu ntikizofinance umugambi w'isoko rikuru rya Bujumbura gusa ujya n'umugambi mutoyi mu migambi myinshi tuzofinansa urumva ko wewe gushira umutahe muri iki kigega uzoba ufise amarembo yo kuzuraronka
hose kindi novuga ni cyuko twacise One Africa Investment Fund twifuza ko kirenga imbibe z'u Burundi ubu rero novuga ati n'abandi bose bashiremwo amafaranga y'aba Nigeria camenekamwo ay'aba South Africa uje usanga abarundi tutashe zirayoye rero navuze ati no reka twihe umwaka umwe reka twihe imyaka ibiri abarundi tubanze twiyestare hanyuma tuze kugurira abandi kuko iyi niyo moteri yo guturna Uburundi bube Dubai mu mwanya mutoyi cyane. Umunyonya twandikiye ati wavuze abakozi bato baboya abayaya ibyo bihumbi ijana ko batanabihembwa byogenda gute? Bro, reka kubwira abarundi samurashima abagenzi byabe cyo munyishurira umubwira ati wumva yo biheba mubwira ati nimba wumva yo biheba umukozi muto oya no Fabrice byose tubihebe tubivemwe kubera maybe uwo mukozi ahembwa no nanti miri atarimwo uruba abarundi tureke kuza turazana intambamye iterambere yo rije wewe ushoboye kujamwo go ahead mugana ubi intambamye y'abandi niba ko yivugiye ku mukozi muto nkawe ibyo bihumbi ijana ntabihembwa vuga ko we wabavuze ariko babura ko batarimwe nabo bavuze exactly none ngire gute ndabongerereza nazo Ubure turaza kuronka n'ubundi butumwa kuri 69 canke mu twakure kugira ngo ofisi y'inibazo tubone tuganira na Fabrice afise imigambi myinshi imbere y'uko kumbure hajya ahantu hama parking urabona ko jeje nta muduga mfise ko ndivugira nk'umuntu yafata atonda ikibanza bamaze gutegura cyaho muzomura bashize muri kino gihe muri ko murakora muzomura murasanura hajya ahantu ofete mu kwasanura cyangwa mu kuhubaka tuzohubaka mu mafaze rero muri faze ya mbere hajya hama parking twavuze ati ntihaje muri faze ya mbere kuko byo tera urudugarare which means rero hajya hari muri faze ya kabiri iva dushobora kuyitangura mu mezi nk'abiri mu mezi atatu imbere yuko dutanguye ivya mbere mugabo menya yuko bizoba biriko birategurwa atamunyagihugu azogira uruja n'uruza ngo bimugore kuko abantu ba mbere bafisemwe agaciro muri ibi bikorwa na bene gihugu abene gihugu bafise agaciro muri bijya bikorwa bisoko rikwera sanurwa abantu bashobora kwibaza ko bijya bikorwa bitwara uburyo bwinshi nivyo birikwera twara uburyo murabona ko miduga novuga bijya bikatarpillar byo kumena gura bitwara umuyaga nkuba bizosaba n'amazi abantu bakibaza naje nari baje mbega mukubaka rijya soko ubwo matara nituzoyabura mu gisagara ati none ubwa mbere ntiryari ryubatse ubwa mbere ntiryubatse kumbure ryubatswe tutaraba gisagara kitaraguye atarabigwe barajya abantu umuyaga nkuba ubihari ushobora gukwira kumbure abanyagisagara bose shanuka abarundi keshi bimwe bitugora gushima vuba none burya nubona ko umuyaga nkuba mu Ibujumbura gwagwiriye cyane kuko nagize na descente muri Jiji murembwe ubu basa nk'abariko baraheza ubu rero ndafise abakiriya baguze muri ajya ama projet yanje muri Miriware ubu barambwira ko amatara atagicika ego vraiment ariko ubushobozi n'inkomezi zariya z'amatara zo koresha uhari rega nico gituma hari ama group aho bikenewe nico gituma hari ama group ivyo byose bizoba rero biza gusahiriza kugira ibintu bibandanye bigenda neza ego hari umunywanyi atondeke ati namahoro hamanagoma mbaza umutumire ati muzoguma muri mu vy'inyubako gusa kubaka canke muzoja n'ivyo ama industry avuze mu nganda naho amahinguriro neza iki kigega kizofinansa imigambi itandukanye harimo n'inganda harimo n'ivyo gucukura ubutare harimo n'ivyo kuhingura canke kwinjiza ibitoro harimo n'ivya aviation indege z'u Burundi ivyo byose biri mu ma secteurs azoba financed kuri iki kigega rero we Murundi uri kuranyumva ushaka kuzotunga indege buragushira mu butahe wawe so urumva rero tuzokufinansa byinshi na cyane vraiment icyo kintu cy'inganda ndagihagarara ko cyane gose kuko inganda ziri mu bintu bya mbere bitanga kazi kandi bigaproduce ibi local materials zica zija hanze zikaja zinjiza n'amafaranga y'agaciro kumbure turabona ko bino bintu
murashobora kwese mbega abarundi ko tubazi abarundi ko tubabona bazoshiramo inguvu ubu wewe nka visionnaire nyene n'umugambi ntubona ko hakenewe canke hoba harimo abanyamahanga nk'abazungu n'abandi bantu bafise bashobora kubitahura uko abarundi babitahura nta na gato eka nta n'abanyamahanga nkeneye ubunyene abarundi nibatajamwe n'akazi kabo niko novuga abanyamahanga bazoza mu gihe abanyamahanga bazoza mu gihe abarundi bananiwe mugaba bazigira mu myaka 10-20 tugatangura guhembwa tugatangura kugira karite y'ubuzima yacu kabaneza ntihagire ubuzovuga ngo biki nibiki namwe ntanga karoro zorabe nkizi za Nyabugete ngo kera bakivuga ngo muje ngo tuje guhagura ama parcelle umurundi kwa kundi yakete y'abantu ngo ni mu ishamba niyo bakwingingira kuri 500 wari mbwebwe wari mbwebwe ako gendurabe bose nta numwe atidoga rero aya namahigwe amwe mu buzima ubutazoyafata rero nakazi kiwe ya Fabrice Banirakiza kumbura atakandi kantu kagasunika rugi kumbure mufise muvugane waza ko umunya tubagene kino kiganiro ko yarangira kumbure tubaye nk'amasegonda 30 kugira ngo mutubwire mutuhamagarira abarundi babitahure kandi basubire bumve ku imigabane gugwa gute bunguka gute kugira ngo bitabire n'umugambi wa ubaka Nation Group uri muri One Africa Invest Fund. Yes. Urakoze kugira abantu babitahure si ubaka Nation Group. Ubaka Nation Group ikijejwe no kubaka gusa. Mugabo uzofinansa umugambi w'isoko rikuru rya Bujumbura ninde ni One Africa Investment Fund. Iyo One African Investment Fund nayo ni kigega cy'abarundi bashiramo imitahe baguze ku 103 canke $103 harimo inyungu nyinshi cyane nababwiye ukuntu bazotangura kunguka no kuvuga atako kabonisi batari kuko bariko barayazana bose bazi ko bazunguka kuri irya soko mugo urumva nahejeje gutangura kubarondera inyungu hari ikindi ibice 7 kwijana hari ikindi kintu gikomeye cyane cyo bita bourse canke stock exchange burya mu Burundi bye ntibyari bwatangura kubaho ariko bigiye gutangura kubaho wewe waguze umutaye wawe 100 uko irijya soko rizoba rikorera duga niko agaciro k'umutaye wawe tukazogenda karaduga uravyuka ibyo byose bikore nk'ama banki that's ubwo iki kirenge ama banki be urazi ko abantu marché boursier ko bayita that's exactly right so abarundi bashobora gushiramo imitahe ama bank ashobora gushiramo imitahe ama institution ama association ama cooperative ama radio ashobora gushiramo imitahe rero ubu n'umugambi w'abarundi bose kindi no babwira nuko ibice 99 kwijana by'amafaranga ari mwisi nuko yegeranye nuko yegeranye Fabrice Manirakiza murongoye ubaka Nation Group tubashimire cyane ko namwitabye buno butumire bwacu mu kiganiro itembere rusanzwe turaganira uno munsi ku iterambere ry'ubutunzi isanurwa gisoko nkuru ya Bujumbura imwe mu nyishu y'ubutunzi bw'igihugu no kunagura ubutunzi bw'umurundi kugira ngo umurundi igihugu dutera imbere bisabwa ko hatuboneka ubutunzi kugira ngo habiterambere cyangwa kaboneka iterambere hakaza ubutunzi byose imiganire tubashimire cyane mwebwe mwese badukurikiranye mwebwe mwese bariko bakurikirana ikiganiro itembere rusanzwe muri kumwe na Patrick Page niyo nkuru Fabrice tugushimire cyane ndabashimiye gose imana ibahezagire cyane